ibyana byawe biri mu biki hapa niko katikati mu hoteli ndani baharibishije hoteli bayigize uburemo kabisa hoteli yote wameharibisha hapa niko katikati mule katikati kabisa iyi ni reception ni murango amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba Kodi Empire nizera yuko mukomeze kumererwa neza ndetse munagira n'umunsi w'Imana mwiza aho muherereye no musi twabwiye yuko atakugotwa twuma tubashikiriza ibiri kubera ku mirongo y'urugamba mubona neza yuko ibintu bitoroshe atanabukiye bukemesha zami ibintu ntivyoroshe ariko muri kino kiganiro mu nkundire nongere ndabazanire amarira kuva mu gihugu cy'u Rwanda canke amarira wo muri coalition y'inyeshamba za President Paul Kagame y'ibiriko birabera cyangwa ibiriko birabashikira ngaha ku butaka bwa Kongo ndazi yuko abatari bake muwa mukeneye ukuri cyangwa kumenya uko biriko biragenda abavuye gusenga nagenda basangiza kino kiganiro kugira ngo mumenye neza yuko nubwo mutekanyaho muri abana barungitswe mu gihugu cya Kongo abana b'u Rwanda bariko barahapfira nkuko mutanguye mubibona kuri ano masanamu ndibaza mwatanga mubona isanamu nabacishirijemwo nkitangura ikiganiro yerekana amazu ariko arasha aho sahandi aho ni Rumangabo hamwe babana b'u Rwanda batorwa mu Rwanda bakajanaho bagahabwa imyitozo ya gisirikare canke bagahabwa training hama bakarunga ku mirongo y'urugamba ubu tuvugana ubu hahejeje guturirwa magingo aya tuvugana nkuko meje kuvyibonera kurana masanamu ni nyuma yaho muri Rubaya naho bariko barakubitwa cyane mu buryo budasanzwe twaje tubabwire muri Rubaya magingo tuvugana uko ibintu vyifashe muri sangi ndazi ko muri benshi muba munyotewe kumenya uko biriko biragenda turaje tubabwire muri kino kiganiro twaje tubabwire neza yuko hariho abategetsi bamwe bo munyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda iyi ni breaking news tubazaniye avuga neza yuko hariho abamaze kumenyekana yuko basize ubuzima mu gitero cha drone cyabaye kuri uno mu kwijoro rya kejuno munsi igihe cy'isaha 6 z'ijoro ni minota 18 twamaze kuba tubimenya muri rusangi yindi nkuru nayo igitohozwa iri muri laboratoire tugihigira ubuhamya nuko biko biravuga yuko chef d'état major y'igihugu cy'u Rwanda nawe yarasanzwe ari muri kiya kibanza ca ba bombardier kandi muomenya neza yuko iyi bombardement yabereye ngaha muri Rubaya harimo abategetsi benshi bivuga neza yuko chef d'état major y'igihugu cy'u Rwanda nawe ashobora kuba yarahari kuko ngo nuko drone kugira iharase nuko bahayewe coordonnées ndetse akaba hari haparitse n'imodoka z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ivyo twaje tubabwire abo bivugwa yuko basize ubuzima muri no migwano hano muri Rubaya nkuko amakuru yacu yamaze kuba abitubwira hari n'amakuru yanditse zo kwasangiza ava mu muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda twaje tubabwire ukungena ibintu biragenda aha muri Rumangabo naho turaza kuhateba gato tubabwire ukungene ibintu vyifashe muri rusange ndazi yuko wowe wamaze gukora subscribe wowe wamaze kudutera iteka ariko wowe utarabikora bikore kugira ngo tubandanye tubaha ibindi biganiro vyiza kandi biba bigezwe n'ababwiye neza yuko Kodi Empire iha ije nk'inyishu kubera ko niyo televiziyo canke niko rubuga ruzoza rurabaha amakuru agezweho tutibagiye yuko na B-Info iba ihari kugira ngo ishobore kubaha amakuru meza nk'aya muba muriko murabona ukungene ibintu vyifashe sivyo gusa turaza no gusimbira muri territoire ya Karehe ibintu magingo aya tuvugana aya masaa 8 tuvugana ibintu ntivyoroshe ku mpande zose nkuko amakuru yacu ariko aravamwe bivugwa neza yuko kuri uyu wa Mungu nyene igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo ingabo za FARDC zagavye ibitero ngaha muri Karehe mu duce twa Cangugu no mu bicungararo yaho bituma abanyagihugu benshi bahunga mu buryo butunguranye ibi byose twamaze kuba
tubibategurira ari navyo tugiye kubanamwo mwa kino kiganiro. Nabasavye yuko dukwiye gukwiza canke tugomba gukwiza abantu 200,000 badukurikirana, nabasavye 10,000, mbona umengo ntimwahomwe, umengo nasavye ibintu bito mubikora mu mwanya muto, ngaha rero mwakwije 10,000. Muze muri commentaire ku bantu mwamenye yuko twahinduye YouTube channel muvuge ati Kodi Empire kugira ngo menye neza yuko abo twari kumwe ku hagiye hatandukanye yuko nabo mwamaze kuba mushika ngaha 5 kuri 5. Rero twamaze kuba tubategurira amakuru ari ku meza kabisa. Ikaze ni karibu muri ano makuru yacu tugiye kubabwira. Manze ndabuse cyane abadukurikirana ndetse ndabifurize ni na Paniko, umunsi mukuru wa Panikoti mwiza ku bantu bemera Kristo cyangwa ku bakatolika. Ndazi neza yuko uno munsi ari umunsi mukuru wa Panikoti kandi ibintu biriko biragenda neza 5 kuri 5 atakibazo na kimwe. Jewe nitwa Kodi the Black, iyi ni Kodi Empire. Yesi ngo natonga ndababwira mu nkundire twinjire midonido jyana makuru yacu uno munsi. Ndagusabe kuraba ikiganiro kuva ku ntango kugira mu mpera yacu kugira ngo ntuze kugira ivyo tubaje ahubwo uze kuba wamaze kumenya ibigiye bitandukanye tuba twamaze kubabwira muri amakuru tuba twamaze kubahereza 5. Kandi rero muze mikaze jyano makuru tubabwire ingene muri Rubaya amakuru ariko aravayo ingene yifashe uko bintu biriko biragenda muri rusange vyanditswe mu rurimi rw'igifaransa, ariko ndaza kugerageza twisangirire ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Mu rurimi rw'ikirundi turaza kugerageza kubishira mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo dushobore kumvikana atakibazo na kimwe. Nkuko abenshi mwavyumvise cyangwa mwayibonye mu gatondo kuno munsi muri Rubaya ahabereye igitero kidasanzwe mwabonye abene igihugu batari baki bariko barahunga, nkuko nabitango ndabishira muri no video nagacishije mu gatoyi. Abene igihugu bariko barahunga ahabereye ico gitero ca drone kuri iyo hotel yo ngaho muri Rubaya, mu gutinya ko batohava babona abasize ubuzima muri iyo hoteli. Abene igihugu bose baciye biruka, abandi barirukanwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iki gitero ca Rubeya hariko haravugwa amakuru menshi yuko hari n'umutegetsi mu vya gisirikare yahaguye. Amakuru ame avuga ko ari uwo mu Rwanda, ayandi naye akavuga yuko ari uwa M23. Mugabo iciza nuko twobiha umwanya kugira ngo dushobore kumenya ibitari bike byabereye ku mirongo y'urugamba. Ariko imbere y'ivyo byose mu nkundire ndabasangize ino breaking news ano makuru. Ariko aravuga yuko guverineri wa Nord Kivu w'umunyarwanda wo muri yashizweho na M23 kuyobora Nord Kivu cyangwe asanzwe ari muri gisagara ca Goma, wo bitwa Bahati Musaga Elaston wo mwihuriro rya AFC M23 yishwe mu bitero by'indege byabereye muri Rubaya. Nubabwira neza yuko uyu Bahati Elasto Musaga yari yashitse aha muri Rubaya igihe M23 yatswe cyangwe RDF batswe kano gace ka Katoyi. Igihe wazandifashe Gatoyi bivugwa neza yuko uno guverineri yaciye aza aha muri Rubaya kugira ngo bashobore gupanga ivy'ingamba uko zigiye kugenda. Rero nubabwira neza yuko ubu amakuru ava mu kurongo y'urugamba biravugwa yuko yoba yishwe ahitanywe n'ibitero by'amadrone vyabaye ku munsi w'ejo. Nkuko mwagiye murabona amakuru agiye atandukanye agenda aragira icyo abivuga ko, amakuru agiye atandukanye agenda aragira icyo abivuga ko. Nubabwira neza ko tusaranka ukuri kwizewe canke inkuru y'imvaho y'ibijanye n'uru rupfu, ariko turaza kubabwira neza yuko ibintu kurega ndazi neza yuko ngo nta nduru ngivira ku gasozi ubusa, ariko amakuru yizewe nuko uyu Elasto ashobora kuba yasize ubuzima muri ino migwano. Ni M23 RDF batorohewe hariya muri Nord Kivu, aho uyu mwanya mu migwano iri kirabandanya hagati mu gice cya Masisi. Ubu FARDC na Wazalendo n'abaroberi ba M23 kabisa bariko barahongorana amenyo nkuko turiko amakuru ariko aradushikira. Ubu twandika imigwano iriko cyangwa butuko turavuga imigwano ikira irabera mu buce butari buke ku birometero bike cyane bya Rubaya, ariko twonababwira neza yuko hari amakuru avuga neza yuko aba infiltre ba Wazalendo bo bamaze kuba binjira muri Rubaya ejo ku masaha y'ijoro. Ikindi nuko biriko biravuga yuko iri joro Wazalendo ishobora kuba yamaze kuba gufata uno muji wa Rubaya, twiranije kuraba inguvu bariko
barakoresha, kuko ngo habonetse amavideo bariko baratera canke bariko baragerageza gutera ibice byose bimumenyesha abazungana kugira ngo ziveyo ziruka. Ayo niyo makuru twovuga yeza yuko ariko aradushikira muri kano kanya. Hari iyindi nkuru banditse mu rurimi rw'igifaransa, abumva ururimi rw'igifaransa aha tuba turi kumwe cyane, aho bavuga ati annoncé mort samedi le 23 mai 2026 par le vice-gouverneur de la AFC M23. Mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, l'autoproclamé général de Wazalendo des groupes CRD Obedi Ngabo Patrick a pris vivant à ce dimanche le 24 mai 2026 dans une prise de parole. Il a démenti les informations relayées par la AFC M23 et dénoncé ce qu'il qualifiait de campagne et de désinformation menée par les rebelles et leurs alliés Rwanda. Ibi rero nivyo twama tubabwira ikinyoma ca leta y'u Rwanda. Ibi ntibibabwira neza yuko abatari bake mwari mwahawe amakuru yuko ubu Obedi yishwe. Ibi byatangazwa na bya binyamakuru byo hakurya ya Kanyaru cyane byo mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bishobore gukunda bace intege abari ku mirongo y'urugamba. Ariko ukuri kwamaze kuba kubona, ndetse na video mu kiganiro kindi mwayikunda turaza kuyibasangiza irahari. Dushaka mbere muri no minsi twoza turakora ikiganiro dukoresha amavideo tubabwira ati ngaha byagenze tugashiramo video, ngaha byagenze tugashiramo video. Ariko ubw'urukundo tubakunda no kubigorera turagerageza kugira ngo dushobore kubavunagurira canke kubakorera buri kimwe kw'amakuru kugira ngo dushobore kuyabaha. Rero uyu Obedi yaciye ndetse anagira ico avuganye n'uwari karamukamera, sinzi ko ari mutangazamakuru cyangwa mu Wazalendo bari kumwe kuri front, amubwira ati jewe ntabwo ndapfa ndacari muzima, mu gihe leta y'u Rwanda yo yatangaje neza yuko uyu mu generale wa Wazalendo yoba yarapfuye. Ariko ndibaza ukuri muri ko murakubona zino ntambara zigitangura, twarababwira ati twebwe dufise abantu badukurikirana bake cyane, mwe mufise benshi cyane, ariko nikizobuza yuko ukuri gutsinda ibinyoma. Ibyo turiko turabona umunsi ntaho bitaniye n'ibyo turiko turababwira mu mwaka wa 2024 ibino migwano bicitwa yuko igikomeye cyane. Rero ndibaza abatumva urimo ikintu, ndibaza yuko byatangaje ko yapfuye kuwa gatandatu igenekerezo ya 23 ejo hahise 2026 n'umwagiriji wa guverineri wa AFC M23 umugwi w'abagwanyi ushigikiwe n'u Rwanda uwita generale Wazalendo wo muri CRD Obedi Ngabo Patrick yongeye kuboneka ari muzima kuri uyu wa mugekezo ya 24 Rusama. Mu butumwa yashikirije yahakanye amakuru yari yakwiragije kuvuga ngo karamenye ko amaze gupfa, ndetse yahitanywe n'ibitero by'imihangano yabaye hagati ya M23 n'igisirikare cya Congo FARDC hamwe na Wazalendo. Rero ano makuru turacaya batohoreza kugira ngo dushobore kubaha ibindi biriko biragenda uko biriko biragenda muri rusange. Ndazi neza yuko mutarambirwa, muba muri kumwe natwe umwanya ku mwanya, muri kumwe natwe umwanya ku mwanya kugira ngo dushobore kuza turababwira byinshi biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Twabwira neza ko Wazalendo yo yamaze kwambara urwaga, yamaze kwinjira amashamba 5 kwa 5, bamaze kuba binjira amashamba mu buryo budasanzwe. Nuko rero bimeze, ariko nari nababwiye yuko hariho inkuru igitohozwa itaramenywa ukuri kwayo, aho bariko baravuga yuko chef d'état major sinzi ko ujya muganga w'u Rwanda, ujya muganga yitwa muganga yoba yahitanywe nawe n'ibi bitero vyabereye ngaha muri Rubaya. Ariko ayasinovuga yuko ariyo makuru y'ukuri, turaza gukomeza tubatohoreze ukuri kugira ngo dushobore kugushira ahabona muri rusange. Ikindi no babwira neza nuko twokwimukira muri Rubaya tukababwira ukungene ibintu biriko biragenda. Nkuko amakuru ariko aradushikira mu gihe cy'isa 6 z'umurango n'iminota mike cyane, niho Rubaya hahandi hari hasanzwe igisirikare cy'u Rwanda ariho giherebwa imyimenyerezo ya gisirikare hakorwa ibidandukanye. Twabwira neza yuko byaturiwe nkuko mwayibonye kuri ano masanamu natanguye ndabacishizamo. Ni Rumangabo, ni neza na neza muri Nord Kivu, muri territoire ya Rucuru, aho ibitero by'amadrone n'amaskway SE-25 mu gatondo cyo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 24
ukwezi kwa gatanu canke Rusama 2026 nkuko bivugwa n'abantu bahegereye. Biravugwa neza yuko ibintu bidasanzwe. Amakuru ava muri AFC M23 yagiriza yuko FARDC aribo bakoze ico gitero aho muri Rumangabo, kandi namwe muri ko muradukorana ndibaza nta nabandi mwo kwagiriza kino gitero, kuko FARDC niyo iri ku mirongo y'urugamba, niyo iriko iratumika ndetse na Wazalendo bakora ibidasanzwe kugira ngo bashobore gukubita inyeshamba z'igihugu cyo Rwanda. Ndibaza mwabonye ingene inyeshamba z'u Rwanda mwabonye kabisa ukungene zariko ziriruka. Kubabonye amafoto n'amavideo nibabwira neza yuko tuza gukomeza kwatohoreza amakuru y'ukuri biriko biraba ngaha, kuko n'amakuru novuga yuko adasanzwe. Wese mu kudukurikirana no babwira neza yuko inyuma ya Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma, inyuma ya Byamungu Maheshi Bernard, inyuma nawe uyu Erasto nawe arashobora kuba yabakurikiye nkuko natanguye ndababwira muri kino kiganiro cyacu. Reka rero twikomereze n'amakuru yo ngaha muri Rumangabo, turabe ivyo bavyashoboye kononikarira muri rusange. Ariko amakuru ariko adushikira cyangwa amakuru yizewe nuko atakiramenyekana cha cononekaye, ariko muri make vyononeke kubera ko mwabonye inzu ko zaturiwe, izindi zirabomogwa nkuko mwariko murayibona ku masanamu n'amavideo nariko ndabacishamo. Rero ngaha nta gutorera kabisa, murumva neza yuko ibintu bitaba bisanzwe na buke buke biba biriko biraguma kandi bija ku rundi gwema. Iyindi migwano no babwira n'uyo muri Kivu, muri zikivu nyene kari zibiri mu ntara ya Karehe kuri uyu wa Mungu nyene genekerezo ya 40 Rusama no mwaka turimo, nk'igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo ingabo za FARDC zagavye ibitero mu turere twa Cangugu no mu micungaro yaho, bituma abanyagihugu benshi bahunga. FARDC yazindurije ku muriro mwinshi, yazinduye igaba ibitero ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aha muri territoire ya Karehe neza na neza mu gace bitwa Cangugu, nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero mwumve neza yuko imigwano iriko iraba ku mpande zose kandi ikomeye mu buryo budasanzwe. Nababwira neza yuko ikomeye mu buryo budasanzwe, ariko tuzaza gukomeza kubabwira ukungene ibintu biba vyifashe ko biba biragenda. Ariko reka manzi ndabasomera cyane ndabinjiriye mu mizi y'ingene ivyo muri Rubaya byifashe, nkuko abenshi bagiye murabibona mu gatondo ko kuri uyu w'Imana cyaye ko ku munsi wa gatandatu urenganye Rubaya habereye igitero, aho abene gihugu bariko baragerageza kwegera aho habereye igitero ca drone yaho irubaya mu gutinya ko batohava babona abahasize ubuzima. Iro nkuna naye babwiye singomba kwigaruka ko, ariko reka nizere yuko mwamaze kuba muyishikira 5 kuri 5 5 kuri 5 kabisa yamaze kuba ibashikira, singomba kuyisubiramwo. Ariko kubijanye na Rumangabo, mes chers amis, Rumangabo ibintu biracyakomeye kandi ni vyoroshe na nabukebuke. Rero mwebwe mwadukurikanye kuva mu ntango kugera mu mpera z'ikiganiro, ndizera yuko mwarinze mutwegera mukadukurikirana mutuba mutashiko nyene. Ndizera yuko mwoba mwahumviye ibitari bike byinshi kandi vyiza. Rero reka dukomeze kubasatirira, dukomeze kubarondera andi makuru, ariko kome conclusion nuko Rubaya ndetse na Rumangabo ibintu kuri no munsi bitigeze bifata neza na buke buke, ibintu byagumye bizamba ku rugero natwe tutari twibaza yuko bishobora kwabara. Kandi abasanda bikibanwenda nabashimiye mu mwese tubanye mu kiganiro. Nizera yuko tuza kongera kubana mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Turacabaye ibiganiro kandi byinshi kandi tukabiha tutizabita amataki bazo na kimwe. Unteyiteka mukora subscribe niyo tarabikora mu nyambara bikoze, shirako like na commentaire, hama mukomeze mutwagurire ino YouTube channel yanyu uno muryango wa Kodi Empire atakibazo na kimwe. Kandi bikibanwe kumbure, Uwiteka Imana akomeze kubarinda. Bye bye.